ndabaramukije mwiriwe bivanye naho muherereye kaze mu makuru yaranze ino ndetse ko turasozera kuri radio Bise FM y'u Rwaruka ingingo nkuru zikurikira nizi aho ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ikambi ya Murongwe aho hakiriwe impunzi shasha z'abarundi zirenga 500 eri hashi aturatangajwe n'ukundi igiye itadusezeye kandi twarakoze abo n'abakenyezi bahungiye mu ikambi ya Rusenda aho ishirahamwe LHR ryasokoye akarengeri tabahaye udushahara twabo canke ngo rinabasezere urwaruka rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwijuka ibikorwa by'iterambere mu kuja hamwe no kwiyungunganya byose murabyumva muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jojo Philibert Karangwa mfatikanije na Alexandre Bizoza mu buhinga bw'ivyuma kaze tubafitiye n'ayandi inkuru imwe ukwayo urwaruka rwahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ntirurera amaboko aha tubabwira umwigeme Fabiola Harerimana akora akazi ko kudandaza inyama akazi katari kamenyerewe kubigeme Idonido na Aline Nirere bamwe mu rwaruka rw'abarundi rwahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda babandanya gukura amaboko mu mpuzu turi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko radio Bise FM yaganiriye n'umwigeme w'umurundikazi atwi ku izina rya Fabiola Harerimana abanza kutubwira igihe yaronkeye akazi n'igihe yaramaze yicaye nari maze igihe kirekire atakazi mfise nari maze hafi imyaka 2 hafi atakazi ngira ariko Imana mu nyemera mpeza kitakazi Fabiola Harerimana asanzwe akora akazi ko kudandaza inyama mu nzu yo gucururizamwo inyama bita boucherie mu rurimi rw'igifaransa ugukora ako kazi abibonamwo akarusho kuri we cyambere coco nuko iyo usohotse uva mu rugo usohotse ukava mu rugo ivyiyumviro byawe birasubira bikuguruka ugasubira ukaba ntuzeye ugasubira ukugurura amaso ukabona ingene isi igenda ahanini si kuvuga ngo ubona amafaranga baya ikinini ni kubanza kuguruka ukaraba ese hanze bigenda gute ariko iyo ugumye muhira ntacyo ubu uri kurifasha nta kimwe ubu uronka umwigeme Fabiola aratera ka murundi rwaruka rw'abigeme ko rudakwiye kurera amaboko kugira bibafashe mu twankene rw'abakobwa bama bakenera iyo uri kumwe uri muri famiye nturonka icyo ushaka ntuigurira amavuta uguma usaba usegerereza usaba bo muhira umwanya wari wo wose ariko iyo ubwiriwe ubuntu ukaronka n'akazi na gato ushobora kugira ukiyinjiriza wewe muhira nta mutwe ntubu kibateye umutwaro ariko rero mu gihe naho dufate nka twebwe abantu turi mu mafamiye kenshi nabo ntibaba bishoboye usanga ari gushakisha irya nino nabo ugasanga nabo ntibashoboye kuzuza ibyo bakora byabo mu gutera kamo abandanya avuga ko gukura amaboko mu mpuzi na cyane abigeme bibafasha kutaja mu ngeso mbi ariko rero mu gihe nawe ugira ubuntu kazi nawe kaba gatoya biragufasha kutakiyumvira uti naho nurunga n'ujya mu mugabo uwo ari we wese akaza uko abonye akaza dufate hariho bigatuma utaja mu ngeso mbi zimwe gatuma atakintu bigatuma utiyumvira nimba ubonye ubahungu kuko aha mu isi nawe murabizi ngene bimeze abakobwa kenshi barahendwa kandi mu gihe abakobwa baba bashaka gusa neza rero mu gihe bataba barose ico ngene bisiga ngene baba usanga barondeye mu zindi nzira mbi ngene basanga nyene ubuzima bwabo buhise bupfa gasubira inyuma Fabiola Harerimana asozera himiriza urwaruka nkawe kutagaya akazi nuko nimba uronse akazi akubonye kariko kose akazi kose gashobotse ukarose ukarumwa umugisha kukabona ataragatuma uja mu ngeso mbi ushobora kugakora nta kibazo tubibutse ko mu mpunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda higanjemo urwaruka aho bamwe muri bo bavuga ko kuronka akazi ari urugendo rutoroshe La radio Bise FM, la voix des jeunes. www.radiobisefm.co
Tukiri mu gihugu c'u Rwanda nyene abapfasoni b'abarundikazi bahunze barishize hamwe bakora ishirahamwe bise DUSHAZE. Ni muri iryo shirahamwe nyene basanzwe barangurira ibijanye n'ivyo guhingura no guhinyanyura utugenegene bagakuramo udusharizo twifashishwa kenshi mu gushariza amazu, udusakoshi, udushariza imibiri n'ibindi byinshi. Uyu ni umurongozi mukuru w'iryo shirahamwe. Ni ishirahamwe ry'abapfasoni b'abarundikazi bahunze bagiye hamwe kugira barondere ico bakora bave mu rugo. Iki cyumviro cyavutse mu ntango z'umwaka wa 2016. Twaragiye hamwe n'abadamu turiyumvira ikintu twokora. Sinzi rero umudamu yaje ava mu Buganda turamubwira iciyumvira aratubwira ati jewe ibi ndabizi ndashobora kubafasha tukiga ariko mwironderera ibikoresho. Turisopa umwe wese yazana yafise babikoze mu rukundo mu bisanzwe kuko hari uwasanga yafise ubundi akagusanga ntayafise ariko byatubujije ko tubandanya dutera imbere buhoro buhoro. Isakoshi tuyikoze twatanguriye ku masakoshi. Isakoshi tuyikoze tukayidandaza ayavuyemo twagura ibikoresho gutyo twatanguye turi batandatu ariko mu nyuma twarazanye nk'abandi 10 ariko kubera bataro babona batonda ataco batahana barateba bararambirwa barabiheba ariko twebwe kubera twavuga ati dushaka ko ishirahamwe ryacu ritera imbere twarakora washaka ahantu twahurira mu muhana w'umuntu umwe amafaranga ya bisi ntayo twari dufise twazana amaguru turakora gushika naho urabona aho tugeze ubunye turapanze ngo birabafasha cyane kuko bakuyemo n'agasanduku ko gufashanya mu gihe hagize ugira ikibazo canke urubanza muri bo. Ngo naho mu gutangura baciwe intege n'abatari bake n'ubunyene umurongozi mukuru twe tukitangura washaka ndakubwire ko abantu batavyumva ingene twirirwa twicaye turiko turajisha tubwira ati ahubwo mwengira murabasaza anye burace mukavyuka mukagaruka nk'ubu abo bantu iyo batubonye bavuga ati ibintu byanyu byarateye imbere. Umva rero nta muvudakiza bisaba kuja hamwe n'ishaka n'umuntu ashaka kugufasha abona arafisa hatanguriye arashobora kugufasha nawe kuko ababona aho ahera bisaba ishaka kandi ntubona nk'iyi association yacu turafise kesi do solidarite wagize ikibazo usaga kese urako tukaja kumuraba. Twebwe ico dusaba abantu bafasha amashirahamwe turonderera isoko bishobotse bakaturondera n'ibikoresho. Ico nico kibazo dufise bisigaye amaboko turayafise gambi ukongereza twifuza gukora ibindi by'ubugenegene atari by'ubudede gusa ibintu byose by'ubugenegene ko bikwagure isoko. Hari nk'uza ngaha ashaka ibijanye n'ibisimbo ibijanye n'inkoko ushaka ibintu bikozwe mu bikoresho by'iwacu. Nayo mwishirahamwe ry'abakobwa b'abakenyezi haranira amahoro n'iterambere ari ryo mu mfunyapfunyo AMS rirahimiriza rikanahanura bigeme n'abakenyezi bari mu buhungiro ko bogumana agateka kabo. Ndahanura cyane abana b'abakobwa n'abakenyezi bari mu buhungiro yuko by'ukuri bogumana agateka kabo bakamenya kwiyubahiriza bakamenya yuko ubuzima buhungiro ni ikintu gishikira abantu benshi kw'isi Abarundi gusa bahunga kw'isi nzima abantu bose barahunga bakava mu bihugu bakaja mu bindi ibituma bahunga biba bitandukanye. Iyo rero bigushikiye ukagwa muri iyo ngorane yo guhunga nukumenya ukuntu witwara mu gihugu ushitsemwo nukumenya ukuntu witwara aho ugeze ukamenya yuko nta ivyo ushaka kuzoronka byose nivyo va maboko yiwabo utegeza gukora bagakura amaboko mu mpunzi bagakora hama bakanaja no kuja hamwe mu abantu bari mu buhungiro baja hamwe bakiyungunganyiriza hamwe umwe cyo ashobora agafasha uyundi undi cyo ashobora agafasha uyundi. Jewe nshobora kuba mfise ubumenyi ubu mu kintu kanaka undi akaba afise ubundi bumenyi ubundi akaba afise ubundi bumenyi tukaca tubushira hamwe hamuko ugasanga turakoze ikintu giteza imbere twebwe twabitanguye na bene wacu batarabitangura. Ndashibiye cyane n'ukuri abo maze kumva abakenyezi n'abakobwa bamaze kwishira hamwe kuri ndashima cyane cyo gikorwa bariko barakora kandi nkahamagara n'abantu bose babishobora nk'abandi dusanzwe turi mu cy'agateka kazina muntu n'agateka kazina mukenyezi n'andi mashira hamwe n'ahatobari amashira hamwe atarondera inyungu no kuvuga ama entreprise amashira hamwe arondera amafaranga akamenya azotuma nk'abo bantu babamenya akabiyegereza ntiyashobora kuri byo babahaja no kubafumurisa
cyangwa ugasanga barabahaye n'akazi kandi karuta ko bahora bakora ego uwo akaba yari Pamela Mubeza aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko. Umugambi wo korohereza impunzi ziba mu makambi ya Rusenda na Murongwe ishirahamwe AEDES rifatikanje n'ishirahamwe mpuzamakungu PAM barashikirije isoko rusange izo mpunzi kuri uyu wa mbere, ariko naho ako kigoro kakozwe ingorane ziracavugwa muri ayo makambi. Ni inkuru dushikirizwa na Chanel Ntiharirizwa. Ishirahamwe AIDES rifatikanije hamwe na PAMU ryarashikirije isoko rusange abasanzwe barateshejwe izabo baba mu makambi ya Murongwe hamwe na Rusenda. Isoko ikukira ikambi ya Murongwe yashikirijwe kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Myandagaro. Iyo ngabire y'isoko yaje kuruhurira abasanzwe baba muri ayo makambi y'abateshejwe izabo kuko hari hasanzwe hari akazu kamwe rudende gasumirwamwo n'abarenga 1000. Abo nabo mu gusuma bakaba bahora bazinduka ijoro bagatonda umurongo unaho kugira ushikirwe caba ari gihamana. Nayo kubw'ababaye yaje na Radio Peace FM batubwiye yuko ushobora kumara n'iminsi 3 atacu uhanovye. Iyo batangoye gusuma kubera abantu mu gusuma barinda gutonda hakaba ingwano wagenda gutonda ukamara iminsi 3 iminsi n'iminsi 5 utarasuma kubera ubwishi bw'abantu. Abantu nyakinza rikahakwa kutwica maze hafi iminsi 3 dusaba kugira ngo tuze dusoma mu buryo bushoboka batuzanire iyindi fare hafi na hafi kubera abantu bamaze kuba beshi. Jewe icyo nokongera ko nuko bateba n'injya bakazizana imisi yamaze kugenda inzara yatwishe tugatubwoko kweri tukaje ibintu bibi mbere no kurara inzara tukarara inzara mu muryango. Naye kubw'uyu mudandaza nyene iyo nzu y'ubudandarizo imwe rudende iraho imurongwe arashima inyifato yabo barundi kuko ngo atamutekano muke batera canke ngo bamwibe. Mimi kwa majina naitwa Malipo, mfanyabiashara wa mkambi ya Mlongwe. Amazina yanje ni Malipo. Nkorera urudandazo ngaha mu kambi y'Umurongo. Nkora urudandazo rwanje eka nkatunganiriza neza abakiriya banje. Nta kibazo cyo kuba umudandaza umwe kubganje ni vyiza. Nta nduru bantera byose bigenda neza. Ahancuruza indagara n'amavuta eka nifu hamwe n'umuceri. Mimi nina ndagala, nina mafuta ya maokina ya mawese, nina vunga wa muhogo, nina mchele. Mwomenya ko iyo kambi ya Murongwe yuguruwe icese umwaka w'2017 mu kwezi kwa Kigarama. Inyuma yaho ikambi ya Rusenda yari imaze kurengerwa n'ubwishi bw'abantu. Imyidogo ni yose ku bakenyezi bo mu ikambi y'Urusenda muri Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo, aho bakenyezi bidoga bavuga ko ishirahamwe RH ryari risanzwe bafata mu mugongo ryabahevye. Ivyo bikaba byatumye abo bakenyezi bashwiragira kubera ko aho bahora bahurira bakayaga ibijanye no kubaho kwabo bitagikunda kuko iryo shirahamwe ryabahevye. Ni inkuru ya Madarina Ngendakumana. Abahurikiye muri ico kigo c'amahoro bidoga bavuga ko bahuye n'ingorane z'uko ishirahamwe RH ryari risanzwe ribafasha mu mugongo, bakaba bari bashikirijwe n'ikisata ca ONU cita umukenyezi ONU Femme ngo barababajwe bongera batangazo nuko ishirahamwe RH ryagiye ritabaseze. Akarorero ngo nabajejwe kumviriza abandi batakironka aho babumviririza. Iryo shirahamwe RH ngo ryanakoresheje abakenyezi kugera amezi 9 ariko rigenda ritabahemvye. Abakenyezi bakabasaba amashirahamwe yandi koza kubafata mu mugongo kuko bishikirizwa na Nzeyimana Severa yararongoye ikigo c'amahoro muri village ya mbere. Nukuri ndatangazo cyane nuko nari ndongo y'abamama abari baduhaye abari bazanye onifame baduherezaho RH aturatangajwe n'ukundi igiye itadusezeye kandi twarakoze ikiringo kingana n'amezi 9 ntiduhembwe kandi badusize ku kazi nka twebwe bari baraforomye mu kazi kubu ekute ubu abahanga baraza ntituronka ahantu tubumviririza. Nukuri n'ibintu biteye isoni cyane kandi ibigo byari byaramenyereye kwakira abantu nkabo. Ubu nukuri turasaba amashirahamwe yoza kudufata mu mugongo kugira ngo abahanga baze bararonka ahantu bashikira. Nukuri mu bamukoze ubu rero abakenyezi ngo barashuragiye ntibakironka aho bahurira nkuko kandi bishikirizwa na Nzeyimana Janine wo muri village ya mbere aranamenyesha nuko imitaha yose yahomvye. Yego kwizina yitwa Nzeyimana Janine abantu mu village ya mbere nukuri twebwe tukiri kumwe na onifame RH dusigaranye ariko ntitwasubiye kuyibona. Twarakoze turakorera ubusa kandi nko mu biganiro twaduhuriza ko n'abamama tukagenda tukarorera televiziyo
twaragiye turagenda tugasanzara nta mama akibonana n'uwundi ngo tuganire tujya nino kuko byose babitwaye barabimara byose twaduhurira ku televiziyo tugakina tukaganira tugahanurana none ubu twatatarikanye ubu n'ingaruka muziko zatugakwa ku bamama kuko nta bwihanura uwundi. Ibikoresho abakenyezi bari basanzwe bakoresha ngo bikaba vyaribwe rukomba amazi n'abari bajejwe kubicungera nk'uko abo bakenyezi babandanya babisigura. aho dufise tugihurira ubu abamama baratagararanye kuko nta mpanuro dufise kandi twaramaze gutana kw'imyikomo abazamu batuzaniye ibintu byose bari baratuzaniye barabitwaye barabisubiye kivyo bari bazanye mu kigo ntituzi ko bari babizaniye abazamu nuko baba barabizaniye abamama. Turatangazwa rwose n'iteleviziyo zitatu iyo mu Rurinda iyo muri village ya mbere iyo muri village ya 14 umuzamu umwe wenyene yarabitwaye byose arabijana muhira yongera twara n'ibintu byose byo muri salo abamama bakoresha muri salo byose babitwaye intebe yazitwaye no kugeza uno munsi ntagicunga ikigo aradufenta kaza ku mugoroba kumbe ntaharara. Icyadutangarije nuko n'abasungusungu biboneye ibyo bintu kuko barabonye yuko uwo muzamu ari ubwenge ataharara. Haravugwa impunzi z'abarundi nshasha ziheruka kwakirwa muri site ya Murongwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni nyuma yaho izo mpunzi zari zimaze hagati y'amezi 3 na 5 zibarizwaho zashikiye igihe zahunga. Mugenzi wacu Edouard Nzambimana akora Radio Peace FM imurongwe. Ushitse muri bloke ya 13 mu site y'impunzi z'abarundi y'imurongwe muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo uhasanga abamama abapapa abana abo bose bakaba bavuye muri sete monge kuri wa mbere igenekerezo rya 20 bose hamwe bakaba bangana 515 bamwe muri bo bayaze ni Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka bavuze ko ubuzima bugiye guhinduka. Iyo dahinduka neza kangorane je ku buzima ko shitahe murongo igisigaye bofasha bakaturondera ahantu dushobora kurima ndashobora kuronka ubuzima hamwe ntazosubira no kuzandiruka inyuma y'ibindi kanaka ndashobora kuronka. Bagasaba hasersenere n'andi mashiramwe kubaronsa aho barima naho bubaka n'utundi turusho dusanzwe tugenewe impunzi. Ikibitegana saba ko bombe bikoresho nkoresha n'ibyo funguro. Aseri kintu noyisaba yuko dufashe kaduha ahantu turimi kaduha masuka ikananyarutsa kwandi kabanze kaduha n'amazi kwa nta mazi dufise. Tubamenyeshe ko hasersenere nayo yandi mashiramwe bamenyesheje izo mpunzi zavuye muri sete monge ko ibibazo byabo bizotunganirizwa muri senere ndetse no muri komite isanzwe irongoye iyo site y'imurongwe. Bonge barabamenyesha ko uzokora ikosa azohanwa n'amategeko asanzwe arongora impunzi. Mwomenya kandi ko haciye hatangwa ibikoresho byo kwifashisha mu buzima bwa misi yose utudobo uturago imisegetera n'ibindi. Kubwijwi ry'ugwaruka Radio Peace FM Edouard Nzambimana mu isite y'imurongwe. Umunsi mukuru w'intamo heruka guhimbazwa washitse mu gihe abayisilamu bamwe babarizwa mu buhungiro ariko naho ubuzima barimwo butoroshe barahimbaje uwo munsi ababishoboye barasangira utwo bafise nk'uko idini rya Islamu risanzwe ribitegeka. Ni inkuru ya Jean Dikumana. Umunsi mukuru w'intama no munsi abayisilamu bahurira hamwe bagasangira imfungurwa. Ico gihe abayisilamu bifise barabaga ibitungwa inka canke intama inyama baronse bakazicamwo imitigiri 3 umwe bakawuha umuryango uwundi bakawuha ababanyi usigaye bakawuha bakene. Uyo munsi mukuru ukaba wahimbajwe ku munsi wa kabiri abayisilamu bo kwisi yose bakaba uhimbaza mu ntumbero yo kwibuka umunsi Imana yagerageza Ibrahimu ngo atange umwana we w'ikinege Ismael. Imana imaze kubona ukwizera kwiwe yamuha intama abariyo atanga kwikimazi mu kibanza cy'umwana wiwe nk'uko igitabo ca Qur'ani kibivuga. Uyu munsi mukuru ukaba washitse mu gihe abayisilamu b'abarundi batari bake babarizwa mu buhungiro. Ubuzima babayemwo bukaba butaborohereje guhimbaza uyu munsi nk'uko bifuza. Ariko naho biruko abayisilamu bahungiye mu gisagara ca Kigali bamenyesha ko bahimbaje uyu munsi naho ubuzima barimwo bugoye ngo ndetse n'amategeko iryo dini rigenderako barayubahiriza. Ego turi mu buhungiro twawukoze
bimeze ivyari byose ntivyoroshe cyane nkuko twari iwacu ingene twabikora turi Burundi ariko twawuhimbaje Imana ishimwe uko biri kose vyagenze neza naho bitangana n'igihe twari turi Burundi mikoro ntameze kimwe hano mu buhingiro n'igihe twari iwacu Burundi gusenga nta ngorane turasenga neza ntaco bidutwaye nkuko idini rya Islam ribitegeka turasenga n'amasengesho gatanu ku munsi Imana ishimwe turasenga kuko nta kibazo nta ngorane hari eka n'abayisilamu ba mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda barahimbaje uyu munsi mukuru naho nabo nyene ubuzima babayemo butoroshe ntibibagiye kandi no gusangira n'abandi utwo bafise na cane cyane abakene turahimbaje nyene kubera ata bintu by'ibitambo bihari wicara mu rugo nyene ukawihimbaza ukava gusenga ukicara ubu nk'uwo munsi mukuru wo kubaga wari umunsi mukuru wo kubaga ariko kubera nyene ubutaye ibintu bimeze nabi no gusenga ukacutaha ubundi wari umunsi mukuru w'inyama kuwihimbaza aho ngaho usanga nyene uretse ikiro cy'umuceri ukicara ukarya ubundi nta bintu byo kuvuga ngo ni uguhimbaza no kwibuka gusa umuntu akibuka ko afite impuzu yera akayambara nta kintu twebwe ubwacu abasilamu turafite ikaramu bavyita urukundo ubwacu nyene turafashanya kuko umwisilamu ku mwisilamu ni mugenzi we kandi n'abantu bo hirya ntushaka guteka ngo urumva bona babanyi ntube kuko intumwa y'Imana Rasulu sallallahu alaihi wasallam yavuze ati n'abatemera Imana ubwo bati mudasanga iby'imyumvire ni byiza ko mwicarana namwe mukaganira nibyo n'intumwa y'Imana yakora tubamenyeshe ko uyu munsi mukuru utahimbajwe neza n'abayisilamu bo mu makambi y'impunzi yo mu gihugu ca Tanzania kuko ubuzima busa n'ubwahagaze muri ayo makambi inyuma y'indwi irenga leta y'ico gihugu ihagaritse ibikorwa by'urudandazwa muri ayo makambi mu gihe abayisilamu benshi basanzwe batunzwe n'umwuga w'ubucuruzi mu buzima bwabo bwa misi yose mu guheraheza amakuru yaranze inondwe kuri radio Peace FM ijwi ry'urwaruka abarundi bahunze kugira bibesheho bakura amaboko mu mpuzu bagashira kumwete harimo no kutagaya akazi na cane ko akazi kugira kaboneke atari coroshe Leo Gakonzi arabituyagira impunzi zahuye mu Rwanda na cane urwaruka rutunzwe n'imyuga itandukanye uyu ni Eric Niyonkuru amenyesha ko abeshejweho no mwuga wo gukora mu nzu y'uburaro ari hotel na rirya ari nawo mwuga yahora akora atarahunga. Je nitwa Niyonkuru Eric nkaba nahora mba mu nkambi y'Imahama ubu nkaba naraje Kigali gushakisha akazi ka hoteleri niko nsanzwe nkora Imana yaramfashije ndakaronka barampemba amafaranga makeya yo kwifashisha nko gura impuzu n'ibindi. Eric Niyonkuru arasaba ashimitse ko yoshigikirwa n'abagira neza kugira atera imbere ashobore no kwigisha urundi rwaruka uwo mwuga. Hamwe ico nosaba ndose nk'untera inkunga no kwikorera ukatikora ndakazi nkana akazi bagenzi banje basanzwe batagafise b'impunzi no kubigisha ngira nkabigisha ubuzima bwabo bandanye bukebuke. Twamenyesha ko Eric Niyonkuru yari amaze imyaka irenga 2 atakazi ariko ubu yibeshejeho. Aleka mfata kanya nshimire mwebwe mwese twabanye kuva mu ntango zano makuru ariko kandi ndanabibutsa ko ayo makuru mushobora kuyakurikirana kuri website akaburungu radio Peace FM akaburungu CEO weekend nziza.